turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika. Amashirahamwe yigenga agera kuri 90 asaba ko haba itohoza ryigenga atahori yangamiye ku rupfu rw'umumenyesha makuru umunyarwanda John Williams Ntwari yakora inkuru zishimikiye hanini ku matohoza. Itangazo ryasohotse asaba leta y'u Rwanda kuba habaho icyo twakwita nk'amatohoza yigenga ku cyaba cyarishe John Williams Ntwari. Hashize ibyumweru bibiri John Williams Ntwari yitabye Imana, kugeza ubu nta kintu kigaragara bari basura cyerekana cyaba cyarishe Ntwari Williams. Uyu ni Noel Zihabamwe, ni umwe mu batwara rimwe mu mashirahamwe ariko asaba ko haba amatohoza, ariko polisi y'u Rwanda muribuka ko yavuze ko yahitanywe n'isanganyamoto. Abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro mu ngabo z'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC mu mfunyapfunyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birukanywe. Ibitero vy'urutavanako muri Burkina Faso bimaze guhitana abantu barenga 30. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco ari mu rugendo rwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo President Tshisekedi yamwakirije yagarutse ku mubano Kongo ifitaniye n'u Rwanda. Idonido yano makuru yose tubafitiye ni mu kanya gatonya, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Turayahera muri Pakistan aho igitigiri c'abahitanywe n'igitero c'ubwihevyi kigeze ku bantu 100. Oriane Itangishaka atwandaniriza ino nkuru. Ico gitero cakozwe ejo ku munsi wa mbere mu masaha yo kumuhingamo, aho abantu basanzwe basengera ku mugwa mukuru w'intara ya Khyber Pakhtunkhwa i Peshawar. Cakomerekeje abandi bantu bashika ku 150. Kuri uno munsi wa kabiri abajejwe gutabara imbabare bari bariko bararondera abantu baguweko n'inyubakwa. Ico gitero cari gikomeye ku buryo casambuye iyo nyubakwa. Benshi mu baguye muri iryo sanganya bari abapolisi bo muri iyo ntara kubera bo bakunda kuhasengera hamwe n'abandi bategetsi ba leta. Abategetsi mu gipolisi ntibaciye batangaza amakuru yerekeye ico gitero ako kanya nyene, yamara batangaje ko amatohoza yatanguye. Mu rwandiko rwasohowe na leta ku mugwa mukuru wa Pakistan Islamabad, umushikiranganji wa mbere Shahbaz Sharif yiyemeje ico gitero c'abihevyi i Peshawar. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Imran Khan yahoze ari umushikiranganji wa mbere akaba ubu ari umukuru w'imigwi itavuga rumwe na leta, nawe nyene yiyemeje ico gitero avuga ko ari iterabwoba. Abahinga b'ishamwe mpuzamakungu ONU basavye uno musi ko haba itohoza ryigenga ku vyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa bishobora kuba vyarakozwe n'inteko za leta ya Mali n'umurwi w'abacangiro w'abarusiya Wagner Group muri ico gihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo adufite ibindi kuri no nkuru. Leta ya Mali yashitse ku butegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka wa 2021 yatangaje imbere yaho ko inteko z'Uburusiya muri ico gihugu atari abacangero. Yasiguye ko ziriko zifasha kumenyereza inteko zaho zikoresheje ibigwanisho n'ibindi bikoresho vya gisirikare bivuye mu Burusiya. Ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi bitangaza ko inteko z'Uburusiya ziri muri Mali zirimwo abacangero b'umugwi Wagner Group. Itangazo ry'abahinga bigenga bishirahamwe ONU rimenyesha ko kuva mu mwaka wa 2021 baronse amakuru ateye agahinda y'ubwicanyi bukabije, ibibanza vyafubwemwo abantu ikivunga, kuboreza abantu igufa, gusahura, gupfunga abantu mu buryo butisunza amategeko no kuzimanganya abantu vyakozwe n'inteko za leta ya Mali nabo bakorana. Umuvugizi w'igisirikare ca leta ya Mali bishuye buno nyene abajijwe kugira ico avuze kuri ivyo vyagirizo. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje mu mwaka uheze ko leta yiwe atasano ifitaniye n'abari mu mugwi Wagner Group bakorera muri Mali. Yamara yamenyesheje ko leta ya Mali ifise uburenganzira bwo gukorana n'amashirahamwe yigenga yo mu Burusiya. Mali iriko itana mu mitwe n'abagwanyi bakorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu
bamaze imyaka 10 bakora ibitero muri ico gihugu vyatandukiye ibihugu bihana imbire. Igisirikare ca Mali kirahakana ko hari ivyaha gikora, kimenyesha ko cisha abagwanyi 203 mu vyo kivuga ko ari bikorwa vya gisirikare. Fidele, tukiri ku mugabane wa Afrika, ibitero vy'urutavana ko muri Burkina Faso bimaze guhitana abarenga 32 kandi bimaze guhitana neza na neza 32 kandi mu misi mike. Oriane itanga ishaka. Kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'ikigaga ca leta mu Burundi ari kumwe na mugenzi we w'ubudandaji yakoranije abakorera mu gisata c'amahoteli. Muradutunga Elojo Irikaneza, ube wihanganye kuri iyo nkuru yawe y'amahoteli warugiye kwitubwira. Turayigaruka ko makuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru ya Oriane itanga ishaka nari nsavye muri Burkina Faso ntishoboye kuboneka, ariko Oriane turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire ivy'umuryango w'umudiplomate wa Amerika yagandaguriwe muri ico gihugu ca Sudani. Hama Amerika ikavuga ko wishe uwo munyamerika yarekuwe kandi yari yaciriwe igihano c'urupfu. Oriane, tubwire ivyino nkuru. Urakoze cyane Janine nahazwe. Ego, uwo munyamerika yitwa John Gainesville, umuryango we wabitangaje kuri uno munsi wa kabiri uvuga ko abategetsi bo muri Sudani barekuye uyu mugabo yagiriwe n'icaha cyo kurasa akica uwo mukozi wa leta ya Amerika yakorera mu gisagara ca Khartoum mu mwaka wa 2008. Ivyo bibaye nyuma yaho muri 2020 leta ya Sudani yapfunditse amasezerano na leta ya Trump yo gushumbusha uwo muryango wabuze. Abdul Rauf Abu Zaid yashizwe ku rutonde rw'abagizi b'iterabwoba na leta ya Amerika mu mwaka wa 2013. Yafashwe hacindwa inkeyi nyuma yaho arasiye uwo munyamerika. Uwo munyesudani yarasanzwe ari umushoferi wa John Gainesville, yakorera ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID. Yakaba yagiriwe n'icaha cyo kwica, aca afungwa, ahabwa kandi n'igihano c'urupfu. Abdul Zaid yari amaze imyaka 15 mu gasho i Khartoum, ariko yarekuwe ejo ku munsi wa mbere nk'uko bitangazwa na murumuna we Abdul Malek Abu Zaid. Yabishize ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana amasanamu hirekugwa rya Abdul Rauf asohotse agasho. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu buvuga ko bwamenye irekugwa rya Abdul Rauf Abu Zaid kandi ko bwasavye amakuru yavyo abategetsi ba leta ya Sudani. Oriane itanga ishaka, urakoze kuri iyo nkuru. Hama dutumira abakunzi b'ijwi rya Amerika kuza kuraba iyo twari tugiye kumvisha Burkina Faso itabonetse kuri 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Muri Madagascar naho igihuhusi citwa Ceneso cahitanye abantu 30, abandi 20 irengero ryabo ntirizwi. Ni mu gihe ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu vyabo. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo iyo nkuru ya inkuru twaza mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Ico gihuhusi Ceneso kibaye icambere muri uyu mwaka w'2023. Madagascar kirageramirwa kenshi n'ibihuhusi bitari bike uko umwaka utashe. Ikigo kijejwe guhangana n'ibiza ca leta y'ico gihugu caratangaje mu cegeranyo casohowe mw'ijoro ry'ejo kuwa mbere ko abantu bagera ku 37,000 bavanywe mu vyabo n'ico gihuhusi canatumye haba imyuzure n'isenyuka ry'imisozi. Leta ya Madagascar yari yatangaje ko igitigiri c'abahitanywe n'igihuhusi Ceneso bari 16 mu ndwi iheze. Abantu batari munsi 138 barapfuye. Amazu y'abandi bagera ku 130 yarasenyutse, barabura aho bakika umusaya mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka urangiye w'2022. Hari nyuma yo ko Madagascar isinzikajwe n'ibihuhusi 4 bikomeye. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezeho irya nino ku isi baduteguriye, bakaba bahejeje kudushikiriza n'ayandi mushobora kongera kandi kwimva kuri 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Tumira amategato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari. Abafisiye b'ingabo z'u Rwanda harimo ubutumwa bw'amahoro mu ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birukanywe. Ibi ni nyuma yuko umubano hagati ya Kongo n'u Rwanda utameze neza muri no misi. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato, ariko imbere yo kuyigaruka ko mugenzi wacu Edi Rwema abanze atubwire ku vy'umubonano wa Papa Francisco ariko agendera
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze kubonana na perezida w'ico gihugu Felix Tshisekedi mu rugendo rwiwe. Edi, ibindi vyabari no musi nibiki? Urakoze Diane. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yatangiriye urwo rugendo ku mugabane wa Afurika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'imyaka 37 Kongo isuwe na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Icyo gihe icyo gihugu cyitwaga Zaire. Ku isaha ya saa 8:33 za kumanywa ku isaha y'i Kinshasa nibwo indege itwaye Papa yageze ku kibuga mpuzamahanga cya Ngiri, aho yavuye yerekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, aho yagiranye ibiganiro na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Imihanda iva ku kibuga cy'indege yari yuzuye abantu bategereje gupepera uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. 1/2 cya miliyoni hafi 90 zituye muri Kongo bayoboka idini Gatolika, nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Mu minsi 3 azamara muri Kongo, Papa Francisco azabonana n'abategetsi batandukanye. Abo barimo Perezida Felix Tshisekedi babonanye uyu munsi, abadiplomate n'abahagarariye imiryango ya societe civile. Papa Francisco w'imyaka 85 amaze iminsi afite uburwayi bwo mu mavi. Amaze kururutswa mu ndege, bamushyize mu kagari kagenewe gutwara abarwayi. Yakiriwe ku kibuga na Minisitiri w'Intebe Jean-Michel Sama Lukonde. Ku rubuga rwa Twitter, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo byanditse ko bihaye ikaze Papa Francisco mu gihugu gituwe n'abagatolika miliyoni 45. Bavuze ko bashimishijwe n'uko Papa yubahirije ubusabe bw'umukuru w'igihugu bumutumira bwatanzwe mu mwaka w'2020. Mu ijambo yavuze amaze kugirana ibiganiro na Perezida Tshisekedi, umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika yanenze amahanga n'ibihugu bikize kuba bikomeje gutererana Kongo mu byago n'amakuba menshi iki gihugu cyakomeje kunyuramo. Papa yamaganye icyo yise jenoside yirengagijwe yakorewe abanyekongo bagera kuri miliyoni 6 mu gihe cy'imyaka 30 ishize. Yasabye amahanga guha Afurika gahenge no guhagarika isahurwa ryayo. Yagize ati, muhagarike kuniga Afurika, si kirombe cyo gucukurwamo no gusahurwa. Yasabye ko bihagarara muri Kongo, hagashyirwa imbere guharanira amahoro n'ituze mu gihugu. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yongeye gushinja amahanga n'ibihugu bituranye guhungabanya umutekano w'igihugu cye bashyigikira imitwe itandukanye yise iy'iterabwoba. Aha yatunze agatoki u Rwanda kuba ruri mu biza ku isonga mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Yagize ati, umuco wacu wo kwakira neza abashyitsi wangijwe n'abanzi b'amahoro barimo imitwe y'iterabwoba ikomoka mu bihugu duturanye. Yavuze ko ayo mahanga ari mu Rwanda akoresha akanafasha imitwe y'inyeshyamba mu guhungabanya umutekano mu gihugu cye hagamijwe kugisahura. Kuri iyi ngingo, u Rwanda igihe cyose rwakomeje guhakana ibirego bya Kongo, ahubwo rukavuga ko Kongo ariyo itera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kigali. Mu kiganiro aherutse guha ikinyamakuru Jeune Afrique, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko atazemera ko igihugu cye kiba urwitwazo rw'imiyoborere mibi y'abayobozi ba Kongo. Ejo kuwa gatatu biteganyijwe ko Papa Francisco azayobora igitambo cya misa kizakurikirwa n'umubonano azagirana n'abakorewe ihohoterwa kubera imvururu ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Izo mvururu zarushijeho gukaza umurego muri iyi minsi, havugwa intambara hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru bamuherekeje mbere y'uko agera muri Kongo, Papa Francisco yavuze ko yifuzaga gusura umujyi wa Goma ariko ko bitagishobotse kubera intambara ivugwa muri ako gace. Ubwo indege yari itwaye Papa yagurukaga hejuru y'ubutayu bwa Sahara, Papa Francisco yasabye abo bari kumwe gufata umunota umwe wo kuzirikana abimukira bapfuye bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane ntibabishobore, n'abandi babigerageje ubu bakaba bafungiwe ahantu hatandukanye, bose bagerageza gushakisha icyo yise ubwisanzure. Ku mbuga nkoranyambaga z'Ijwi ry'Amerika, uruzinduko rwa Papa benshi bagize icyo baruvugaho. Uwitwa Cyprien Maniragaba yagize ati, arakaza neza mu karere k'ibiyaga bigari, aho wenda ejo bamwumvira bagatanga agahenge ku baturage birirwa bicwa abandi bagakurwa mu byabo. Uwitwa Jean Pierre Bizumuremyi we yagize ati, Papa wacu wenda yakunga Kongo n'u Rwanda bakava mu byo barimo bakongera kugenderana.
igihe cyose azaba muri Kongo azakimara mu murwa mukuru Kinshasa, aho azava yerekeza muri Sudani y'Epfo kuri uyu wa gatanu uza. Uru ni uruzinduko rwa gatanu Papa Francisco agiriye muri Afurika kuva mu mwaka w'2013 akimara gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika. Icyo nakubwira Diane nuko kugeza kuri uyu munota ntacyo leta y'u Rwanda iravuga ku byavuzwe na Papa cyangwa se na Perezida Felix Tshisekedi. Urakoze Edi Rwema, ubandanye udukurikiranirana iyo nkuru y'urugendo rwa Papa Francisco ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanabice ku masonga tugitangura amashirahamwe yategamiye leta n'amashirahamwe ajeje kumenyesha amakuru agera kuri 90 asaba itohoza ryise ryimbitse ku rupfu rwa John Williams Ntwari, umenyesha amakuru yakora ahanini inkuru z'amatohoza mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yemeje ko Ntwari yahitanywe muri uku kwezi kwa mbere n'isanganya y'imoto, ariko hari abagihiga imanga kucacira muhitanye. Mugezi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Noel Zihabamwe, umwe mu barongoye rimwe mu mashirahamwe yasohoye urwandiko yise Rwanda Accountability Initiative, amusigurira igituma urwo rwandiko barusohoye n'impamvu bagwisuko. Nibyo koko iyo tangazo ryasohotse asaba leta y'u Rwanda kuba habaho icyo twakwita nk'amatohoza yigenga ku cyaba cyarishe John Williams Ntwari. Impamvu ni uko hashize ibyumweru bibiri nyakwigendera John Williams Ntwari yitabye Imana, ariko ibyo byumweru bibiri bishize ubu kugeza ubu nta kintu kigaragara bari basura cyerekana cyaba cyarishe Ntwari Williams. Muvuze ko ata kintu kigaragara kirasohoka, mu bisanzwe mwebwe nikihe mushaka ko kija habona kugira ngo mwumve neza cyo cyatumye urupfu rwiwe ruba? Dusaba yuko habaho amatohoza mpuzamahanga yigenga akareba uburyo uwo nyakwigendera John Williams Ntwari yitabye Imana. Bivuga yuko ngo yazize impanuka kuri moto, ariko nkuko nabivuga mu kanya hashize ibyumweru bibiri polisi itari yatangaza icyegeranyo cyerekana ko icyo mugabo yazize. Ibitangazwa rero na leta y'u Rwanda gushika ubu ntibibanyura? Ntabwo navuga ko bitanyura nkuko bitatunyura. Impamvu nuko nkuko byagiye bitangazwa minsi ishize uyu nyakwigendera mbere y'urupfu rwe hari hashize iminsi bwe avuga yuko umutekano we utari umeze neza. Mbega mbere n'umunsi umwe mbere y'uko apfa yivugiye yuko hari umuntu bari bahuye amubwira yuko n'ubu ngubu kuba ari kuvuga agomba kubanza gufunga telefone. Hari n'ibindi n'izindi mpamvu atarizo gusuzanya kwigendera John Williams Ntwari. Hari n'abandi banyarwanda bagiye bapfa minsi yashize bagapfa, ariko mu mpfu umuntu yavuga wenda atashira amakenga. Kandi muri urwo rwego dushaka yuko hakabaho ankete ndavuga yigenga ku rupfu rw'uwo muntu, kuko bigaragara yuko hari abantu benshi mu gihugu bakomeje gupfa ariko bagapfa mu mpfu zitumvikana. Iryo kete mwasohoye, iryo tangazo rigenewe bande? Itangazo twasohoye rigenewe cyane cyane imiryango mpuzamahanga ifasha u Rwanda, cyane cyane nk'uko mwabibonye harimo umuryango w'ibihugu bivuga icyongereza Commonwealth, hakaba indi miryango itandukanye n'ibihugu bitandukanye kandi bifasha u Rwanda. Aho tubasaba kuba basaba u Rwanda kuba habaho iryo tohoza kugira ngo bamenye koko ikishe nyakwigendera John Williams Ntwari. Mu gihe ibyo mwiteze inyishu mwaba mwiteze kuri iryo tangazo mwasohoye mutoyironka niyihe ntambwe ikurikira mutegekanye? Hari nyinshi n'imiryango myinshi nk'uko tubizi, ariko tuzi ko u Rwanda hari amasezerano rwagiye rusinya. Ayo masezerano mu byo basinye hari inzego zindi dushobora kunyuramo kugira ngo tubasabe ko bashyira igitutu kuri leta iriho ubu ngubu kugira ngo uko iryo tohoza rikorwe. Bivuze ko nimba nta kintu gikozwe na leta iriho ubu ngubu, hari izindi zifashishwa tunyuze cyane cyane mu miryango nk'iyo, cyane cyane u Rwanda rwagiye rusinya kuba wakubahiriza ayo mategeko. Muri make mu kurangiza, abatazi uwo mumenyeshamakuru yagira amatohoza ku vyaha John Williams Ntwari, hari umuntu ki, hari ibindi mwoshobora kubwira nk'abatari bamuzi? Nyakwigendera John Williams Ntwari umunyamakuru wigenga, yafatwaga nk'umwe mu banyamakuru bake cyane mu gihugu bakoraga umwuga w'ubunyamakuru bigenga mu kumenyekanisha amakuru n'ibitagenda neza mu gihugu, nk'uko bivugwa n'amashyirahamwe menshi cyangwa abantu benshi twagiye tuvugana. Akaba ari umuntu umwe cyane wafatwaga muri iyi minsi nk'umwanzi kubera inkuru nziza yatangazaga zerekana utagenda neza n'ibigenda neza. Akaba ari umuntu twavuga utaratinyaga kuba yatangaza inkuru abanyamakuru benshi nk'uko byagiye byumvikana batinyaga kuvuga.
umuntu nk'uwo twabonaga ko ari kuko yabyivugiraga yari ijwi ry'abativugira kandi biragaragara ko akazi yakoraga kari akazi katoroshye kuko ngubu uzi ko abanyarwanda benshi babaye mu bwoba, abanyarwanda benshi barabona ukuri ntibakuvuge, abanyarwanda benshi bashobora no kwemera bakicwa aho kugira ngo bavuge ukuri. hariho kuri ngiye mbona ntwari yari umuntu kuko w'intwari nk'uko izina rye ribivuga, hariho hari impamvu twumva yuko rwose hakabayeho ubwo bushake bw'uko hamenyekana icyo yagize. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze. Murakoze cyane. Urakoze na wewe Fidele kuri ico kiganiro, tukibutsa ko agishengera polisi y'u Rwanda yavuze ko yahitanywe n'isanganya ry'imoto. Tumira amategato hama tuja mu Burundi. Mu Burundi umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta yategetse amahoteli kurihisha abakiriya amafaranga mva mahanga nka euro y'abanyaburaya canke amadolari ya Amerika. Ingingo yafashe ibwirizwa gutangura gukurikizwa muri uku kwezi kwa kabiri buca dutangura. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza atubwira ibindi kwino nkuru. Kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'ikigega ca leta mu Burundi ari kumwe na mugenzi we w'ubudandaji yakoranije abakorera mu gisata c'amahoteli kwarugira barabire hamwe uruhara rwabo mu guteza imbere ivyerekeye ivyokorwa kugira ba mukerarugendo bahurumbire kugendera kurusha Burundi. Umushikiranganji Odas Nyonzima avuga ko amafaranga atangwa n'ingenzi biciye mu mahoteli n'amazu y'uburiro n'ubunywero ategerezwa kumenyekana neza kugira leta imenye uko itunganya ibijanye n'ubutunzi n'ikigega cayo ifatiye kuyo yinjiza muri ico gisata. Yamenyesheje ko amahoteli yose abwirizwa kwerekana mu mahera y'agaciro cane cane amadolari y'abanyamerika amafaranga yinjiza. Ko twifuza nuko ihoteli yose yoba ifise konte mu madovize, ayo mahera mutoza ku ngenzi mwafisha amatarifu amadolari generalement, ayo mahera mukaheza mukatoza mukaheza mukajana muri banki, murajana handi muri kuvunja kuri marché noir murajane muri banki, tubone yuko amahera bariko baradepoza kuri konte. Les comptes sont libres, mugabo réglementation de change hari nuko les particuliers et les personnes morales bemerewe kugura amakonti en devise bagashirako ayo madevise, hanyuma mukazokorabora mugakorana neza n'igisata kijejwe ingenzi ku mipaka, bazoba bafise amadone yose y'abantu binjira mu gihugu n'amahoteli bashikiyemo. Kumbe nta muntu azovuga ngo zobinyegeza bavuge ngo yakiriye abantu 10 yakiriye abantu 100. Nyonzima amaze amezi ane yaramutwa ikigega ca leta asigura ko ingingo atari iyo kugaramira abakorera mu gisata c'amahoteli ahubwo ifise intumbero yo gufasha abarundi muri rusangi. Leta ntigomba gutwara amafaranga y'agaciro kuko amafaranga y'agaciro yakoresha mugabo ko abantu baronka amafaranga y'agaciro bagaca bayanyegeza. Murabona ko ibintu byinjira tuguma twemporta ibintu kandi byinshi kandi biriyongera, nuvuga ko amafaranga y'agaciro mu gihugu arinjira mugabo yinjira mu mufuko y'umwe wese. Iyo umwe wese rero ayabitse ntibiheza ngo bifashe ubutunzi gukora, mugabo amafaranga mwebwe mwese y'agaciro mufise mwayabitse muri banki, nuvuga ko haca haba liquidité en devise, ibanki ashobora kuyakoresha ngo mu deposa ku munsi nta ribitire rero ishobora kuhaba. Mugabo yafashe ukabika mu hirunda akabika mu hira, murumva yuko ukasohora aho ushakiye ari wayabitse mu hira, ayo bitse mu gihe ntacakora abari trezorize cyaka mu bitawe ko mwese muraciye ubwenge murabizi mwarabyize benshi dushaka ayo mafaranga abikwa mu ngiya cyangwa abikwa ahandi hantu muri banki aveyo aje muri circuit bancaire. Amanda yisaba twari gisata cyabwiza tunga bashize mu mutahe mu mahoteli hari cyasaba leta kugira ibona ikeneye uguteza imbere inyubako na cyane cyane amabarabara. Ingenzi abaturiste baza bataje gufata icumba baje kuraba ikintu igihugu gifise ciratiro cimboneka rimwe gituma abantu bahurumbira ku kiraba. Ivyo rero byinshi nimwe twita amasite touristique nayo ni make ari mu kisagara ca Bujumbura. Aho rero ari ruguru mu ntara hagati kandi kenshi usanga atagenderwa batayahurumbira kubera ibintu nyamukuru nka bibiri. Icambere nuko atamahoteli ashobora kwakira abo bantu ngo baruhuke iyo barushe, ngo bavune inyota iyo banyotewe canke babafungurire, kaba bituma ingenzi nyinshi zitaza mu Burundi. Ikigira kabiri nuko nk'ibibanza ingenzi zishaka kuraba usanga amabarabara amwe adakoze. Ndayisaba serukira bene amazu y'ingenzi mu Burundi yifuza ko bahabwa imisi. Mwabonye ko hataje abanyamahoteli bose, haje bakeyi kandi benshi nabi Bujumbura. Twe twifuza yuko turonka umwanya wo kuvugana n'abantu bafite amahoteli hagati mu gihugu. Mugabo leta ivyifuza vuba mbere ingingo izoja mu ngiro kuva kuri uyu wa gatatu.
ingingo ikijya mu ngiro uyu munsi nyene ukwezi kwa kabiri tugufate nk'ukwezi kw'akarorero donc le mois témoin hanyuma rero turabe yuko ibiharuro byo dushobora kubironka tukaronka ibiharuro by'abantu binjiye mu gihugu n'amafaranga batanze kuri hoteli ibanki nkuru ikibaha urupapuro mutangira ko raporo hanyuma rero nikwahera itariki 28 tuza turabe amafaranga yinjiye y'agaciro aciye mu gisata c'amahoteli. Mu minsi yeze Perezida Ndayishimiye yari yidogeye igisata c'amahoteli yemeza ko cakira amahera y'agaciro beneyo bakayahereza mu mifuko yabo ariko muri banki nkuru y'igihugu bakajanayo amarundi yonyene. Mu mwaka wa 2022 ibiharuro bitangwa na leta vyerekana ko Burundi bwakiriye ingenzi zivuye hanze y'ubutaka bw'ico gihugu zigera ku 281 n'amajana 455. Ubwo bushikiranganji bwibaza ko igururwa ry'imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi hamwe n'utwigoro leta iriko irakora kugira abanyamahanga batinyuke kuza mu gihugu bizotuma ingenzi zikomeza kwiyongera. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Kanya turaza gusozera ano makuru ariko imbere yo kuyasozera reka ngende ndabibukije muri make kumungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco yatanguye urugendo rwiwe rw'iminsi 6 ku mugabane wa Afrika. Yarutanguriye muri Republika Demokarasi ya Kongo akazobandaniza muri Sudani. Uno musi muri Kongo mu rugendo rwiwe Papa Francisco yamaganye abatiza umurindi imvururu n'umutekano muke muri Republika Demokarasi ya Kongo avuga ko bagamije gusahura ubutunzi bw'ico gihugu. Yabonanye na President wa Kongo Felix Tshisekedi. Birategekanije ko ahava anabonana kandi n'abaserukira ibihugu vyabo bitandukanye muri Republika Demokarasi ya Kongo harimwo n'abaharanira agateka kazina muntu muri ico gihugu. Muri make mu Burundi umushikiranganje ajejwe ikigira ca leta yategetse amahoteli kurihisha abakiriya amafaranga mvamahanga nk'ama euro y'abanyaburaya n'amadolari ya Amerika. Ingingo yafashe ibwirizwa gutangura gukwirikizwa muri uku kwezi kwa kabiri ikuza. Naho mu gihugu c'u Rwanda inyuma y'indwi zibiri umenyesha makuru yitwa William Ntwari yakora mato inkuru zishimikiye ahanini ku matohoza ashengeye abatari bake babandanya gusaba ko hakogwa matohoza yimbitse. Harabagera ku amashami agera kuri 90 yasavye yuko hoba matohoza ni mbwe polisi y'u Rwanda yo ivuga yuko yahitanywe n'insanganya y'ipikipiki. Mushobora gukurikirana kandi no nkuru kuri wezitata kaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Ibitero vy'urutavana ko muri Burkina Faso bimaze guhitana abantu 32 mu misi mike. Navyo nyene mashaka kongera kubikurikira ku rubuga rwacu rwa internet. N'abahinga bishamwe mpuzamakungu ONU basavye no musi kwa kabiri kwaba itohoza gigenga ku vyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomera bunwa bishobora kuba vyarakozwe n'inteko za leta ya Mali n'umurwi w'abacangiro b'Abarusiya Wagner. Akabino ngaduce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Turasavye imbabazi kutunenge mwumvise twari dushimikiye ku majwi twagiye turasaba tukayabura. Turizera yuko mu gatondo muza gushobora kuyumva. Kuri micro mwari kumwe na Jodiane Nahazo yakoze Nadia Taha na Engineer Joe bari kumwe mu hinga bw'ivyuma. Kwizina rya bagenzi bacu tubikebaniye tubifuriza kubandanya munuranirwa mu vyo muri mu vyose. Tunabatumira kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu kugira mukurikirane ivyaranze umunsi wa mbere urugendo rwa Papa Francisco ku mugabane wa Afrika ahari muri Republika Demokarasi ya Kongo. Hari ama video abiri yuzuye yabo babonanye n'ingene yashitse uno musi muri Kongo.